Miss Burundi, Miss 2025, abakobwa bashoboye kuronka amahirwe yo gushika muri kimwe ca nyuma. Imbere yuko baja muri finale, bashoboye gutembereza ibibanza vyinshi bitandukanye, ibibanza bigaragaza ubwiza bw'Uburundi, ibibanza biha agaciro k'Uburundi, ibibanza biri muri bimwe bigenderwa cane mu gihugu c'Uburundi, hirya no hino hatandukanye. Ubu munsi twabakoreye video ibereka ibibanza vyiza bitandukanye vyashoboye kugenderwa n'abakobwa beza b'Uburundi ba Miss Burundi, aho vyitiriwe Ingo Tujane. Kurikira video kuva ku ntango kugera ku mpera kugira ushobore kubona ibibanza vyiza abakobwa ba Miss Burundi bashoboye kugenderera. Nkuko muvyibonera ku masanamu, ico kibanza ca mbere mubona ni ikibanza kirimwo icayi c'iteza mu ntara ya Muramvya. Icayi mwamenya yuko ari kimwe mu biterwa bishorwa hanze y'igihugu, bikazana amafaranga y'agaciro, bikazana n'ingenzi ngisi, bigatuma igihugu cacu kigira isanamu nziza. Kandi biragaragara neza yuko icayi c'Uburundi iyo kiri ku meza kiryohera benshi, yaba abarundi canke se abanyamahanga bavuga yuko icayi c'Uburundi gisanzwe ari icayi ciza c'akanovera. Mu ntumbero yo kwereka ubwiza bw'Uburundi, abanyamahanga n'abandi bava hirya no hino kw'isi bagendeye iratiro ry'akaranga k'Uburundi. Iryo ratiro naryo ni ikibanza ciza giherereye mu ntara ya Gitega, bashoboye kuhagendera kugira babandanye bereka ubwiza bw'Uburundi amahanga n'amakungu. Ugerageje kwihweza neza urabona yuko ico kibanza ari ikibanza ciza c'akaroruhore, ikibanza cabayeho kera mu ntumbero yo kugaragaza ivy'akaranga k'Uburundi, kutibagira ivyahozeho kera, bigatuma abantu baje muri kino gihe canke se bavutse muri kino gihe bashoboye kugenda kino kibanza bagenda bibuka ivyabayeho kera. Vyagarukiye aho gusa, abakobwa ba Miss Burundi Ingo Tujane 2025 babandanije basembera ibibanza vyiza vy'Uburundi, harimo ikibanza c'ingoma c'Igishora mu ntara ya Gitega. Iki kibanza kivugirizamwo ingoma, aho ingoma zigaragaza ubwiza bw'Uburundi zigakundwa mu makungu no hirya no hino kw'isi hatandukanye. Mu ntara nziza ya Rutana, aho dusanga amazi ya Chite do Karera, amazi amanuka neza ku mabuye asa neza. Aya mazi akabazana abantu bavuye mu makungu benshi batandukanye baje kuyaraba. Miss Burundi nawe yarahatembereye, n'abakobwa 30 bashoboye gushika muri kimwe ca kabiri, barahatembereye kugira babandanye berekana ubwiza bw'Uburundi. Mwamenya yuko bitahereye mu Rutana gusa, aho abakobwa b'ubwiza b'Uburundi batembereye umugwi ujejwe kuririmba intatana. Umugwi w'intatana niwe washoboye kwakira abakobwa b'i Burundi kugira bagerageze kubigisha gutamba imico n'akaranga vy'Uburundi, kuko bashobora kubikoresha henshi hatandukanye mu kugaragaza ubwiza bw'Uburundi. Ko rero muvyibonera ku masanamu, abari abakobwa bo muri Miss Burundi bari kumwe n'intatana, bariko babigisha uko bashobora gutamba imbyino z'ikirundi. Ivyahereye aho gusa, abakobwa ba Miss Burundi baragiye no mu bikorwa rusangi, ibikorwa bitandukanye, ibikorwa vy'isuku bakoresha n'amaboko yabo, bitabiriye ibikorwa vyateye iteka n'incubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu c'Uburundi, hari kuri campus Kamenge Université du Burundi, aho bashoboye gufata ipawa, amasuka n'ibindi bikoresho bitandukanye bishobora kugaragaza yuko bashoboye no gukora ibikorwa vyabo n'amaboko. Iyo ugerageje kuraba abantu baba bakurikiranye cane nk'uko, biba vyiza iyo bakoze neza bakagaragaza umwete, bakereka akarorero abandi, bituma abandi bashobora kugira umwete. Turashimire rero mwese twabanye muri ino video, utarakora subscribe ni umwanya wo kuyikora kugira asangize abandi ikiganiro. Mwakoze rero mwese twabanye, mukomeze guhezagirwa, mugire umugisha mwese mudushigikira, naho ubutaha.